hariho n'indi project ko turakora kugira ngo ama system de paiement yose ashobore gukorana hamwe. Ufise Eco Cash ushobora kuzogenda ukarotira amafaranga aho ushatse hose, ufise carte bancaire ya Ecobank ukagenda muri microfinance runaka ukarotira, kugira ngo tugabanye iryo koresho rya ashizemo amafaranga ngo miliyoni ngo bazomuhereza ngo inyungu ngo yasenke pusa ku kwezi. Ivyo bintu ntibibaho, babikora babesha. Tuguma tubisigura no twagumye tubisigura yuko ivyo bintu ntibikorwa. Nta todentene mwazibo ingere zimeze 5% ku kwezi, no kuvuga 60% ku mwaka. 6% no kuvuga 72% ku mwaka. Ni cya kintu wokora cyo guhereza inyungu ingana gutyo. Ivyo rero umva umuti nuko hari umugabo yagira umugambi adakoresheje ideni. Kubaka inzu cyahubira ikitwe sinzi ko umuntu ngada afite ideni. Ikibi nuko ndarifise ideni ndayifise ndayifise. Ikibi nuko ideni worisaba utarikoresha ibintu byingira kamaro. Rero ibi biharuro uko tuvyerekana rimwe na rimwe ngira ngo umuntu yoza kuko fata ideni twabonye ko ari ibice 45% vy'ubutunzi bwose. Mugabo ubwo butunzi dufata ubutunzi bw'umwaka umwe. Mugabo iryo deni riri ku myaka 10, myaka 20. Mwe mu byo bintu none ugira ukoresha ubutunzi bw'umwaka umwe kugira ngo urihe iryo deni, nagira ukoresha n'ubutunzi buzoza mu myaka izoza. Kijya bita ratio PIB, ratio dette PIB. No kugira umuntu abereke yuko naho biba bimeze gutyo mu bisanzwe ntacyo biba bitwaye. Rero ideni rirakenegwa mbere byo ko ndavyiyumvira twadukwiye no kurondana ari madeni kugira ngo tubaka ayo mabarabara, kugira ngo dukore iyo yindi migambi y'iterambere. Ideni rero siribi, ideni rirakenegwa kugira umuntu akore umugambi. Ico kimwe no mu nzu hari imiryango turabizi, hari gihe umuryango umugabo avugana n'umugore we baterega wowe genda usabe hariya nanje usabe ngaha, hanyuma turabe ko tworonka ingene turanga uwo umugambi. Nivyo rero navyo turiko turagira na bushikiranganji bujeje ubutunzi, turaje hamwe kugira ati mwebwe ni murondere hariya natwe turondere ngaha, kugira turabe ingene tworonka amafaranga kugira ngo dushobore kurangura imigambi y'igihugu. Reka n'ubundi duhane ngira ngo cigwa gatoyi kuri ivyo vyiduga n'ibiciro nyavyo. Hari ico bita taux d'inflation, munga hari ico bita niveau de prix. Kandi abatumire muzogende mutohoze muturabire. Jewe uko ndabibona murazi igihugu kiruguruye, hari abantu abakongomani, abatanzania, ngira ngo n'abanyarwanda bashobora ko baza gusumira mu gihugu. Muze mutohoze murabe, uravye urugero rw'ibiciro nga mu Burundi ingene rungana. Muze mutohoze murabe akarorero ikiro c'umuceri muri Kongo no mu Burundi ubishize kuntuze mu idolari wasanga bimeze gute. Ivyo muze mu biraba kubera iki hariho ico bita nkuko mwabivuze ngira sinoronka ingene nabivuga neza mu Kirundi, nico bita convergence. Kuvuga iyo mubana mufita tendance yuko mutera muja hamwe. Ivyo rero nivyo mbona ngira ngo navyo nyine biko byashitse kubera abatanzania baraza gusumira ngaha, abakongomani bakaza gusumira ngaha. Rero ikica kiba nuko ico giciro gitera cegera igiciro kiriko kirabera muri Tanzania cyangwa muri Kongo cyangwa handi hose tushorera. Ivyo hariyo cigwa cyakozwe mu banki nkuru y'igihugu abakenegera muri aba igisata kijejwe ivyigwa kugira ngo baze babibereke babasigurire. Twarayibonye ko nico kiri mu byatumye ibiciro bishobora kuduga. Nkuko hariho n'ibindi byabitumye, hari ibintu byinshi harabaye ni inflation importée, harabaye amashoke menshi yabaye. Hari gihe usanga nk'ubu ico bita
offre itameze neza, umwimbu ugasanga ntiwagize ntiwabaye neza. Hariho ibintu byinshi bishobora kuja mu mugabo nico naco nyine kiratuma ibiciro bishobora kugenda. Akane karorero no bahereza eka dufate mwiyera, ndakunda gutanga akarorero ibirayi mu miseze. Mwiyera ry'ibirayi mu Kayanza wasanga ikiro kigurwa dufate nk'igihumbi, sinzi ko muvyibuka. Mugabo aciye amezi nk'atandatu ugasanga ibihumbi 2,000. Aho todo d'inflation azingene bingana y'ikirayi aba ari 100%. Mugabo ugiye kuraba igiciro igihumbi n'ibihumbi 2,000 ku kilo c'ibirayi, ugaca ugenda ugakompara n'aba turi kumwe. Uravye ubwo rugero icyo giciro kiba kirimo, hari aho usanga ruguma ruri hasi n'urugero bariko baragira nko muri Kongo canke muri Tanzania canke mu Rwanda canke ahandi sinzi. Ivyo byose urumva nivyo ni kugira ngo dutandukanye ico bita inflation na taux d'inflation. Rero mu byo turiko turakora ni biya twabwiye turaraba ivyo byose hama tukaraba n'uruhara Ibanki Nkuru y'Igihugu n'ubushikiranganji bw'ubutunzi bwo babufise muri iryo duzo ry'ibiciro. Ari biya twavugize tuti reka tuje hamwe tugire intumbero imwe kugira ngo tugabanye ico bita financement monétaire, no kuvuga amafaranga umuntu ushobora gucreya hama ugafinansa ibintu gutya ta contrepartie. Ivyo twarabikoze kandi nkuko twaberetse mu biharuro turabona yuko turiko turasubira hasi, ibiciro kurasubira hasi, na cyane cyane umuvuduko w'iduga ry'ibiciro kurasubira hasi. Mu gice cya kabiri uyu mwaka, igice cya kabiri twiteze yuko iyo inflation izobe iri ku bice 5. Urumva tuba turi munsi ya 8 itegekanywa mu ntuze mu bihugu vya EAC. Rero tuguma tubikurikirana kandi turabona ko biriko biraza. Musanzwe mu itunganywa ry'amafaranga mva makungu umuntu araraba ibintu byinshi. Hari ico bita gestion du portefeuille y'amafaranga ufise. Uraraba uti mbe burya Barundi basumira hehe? Nimba ufise sinzi miliyoni amajana ngahe y'amafaranga makungu, uraraba ati abarundi ubu bari kubasumira hehe? Bari kubasumira muri Kenya, bari kubasumira mu Bushinwa, bari kubasumira mu Buhindi, basumira muri Europe, basumira hehe? Niho uraraba uti none burya nivyo koroha kurusha ari nkamwe muri uyu mutahe w'amafaranga mva makungu dufise twokongeramo naya kugira ngo abariko barariha barihe directement, umuntu atarinze kugira ntuzeye amashanje menshi, kuko nk'ubu ufise nk'amayero ukayakoresha mu kugira ntuzeye mu kurihira umuntu mu Bushinwa, azana amarundi hakaba todo shanje y'amayero, hama amayero ko kigira ntuzeye todo shanje hagati y'amayero n'amashinwa. Urumva ko bibaye ntuzeye ndende. Ariko nk'ubaza y'amarundi ukafisa amantuze y'amashinwa ni direct, usanga rero ushoboye kunguka mu ntuze mu by'ibiciro by'amafaranga. Rero nico twagize tuti turabe ko ubu tubona ko abarundi benshi bariko barasumira mu ntuze mu Bushinwa, reka turabe yuko nayo nyene yoza mu mutahe w'amafaranga makungu dufise. Tuca duhera rero kuba tubibaza yuko byofasha cyane na cyane mu kugabanura ivyo dusumira hanze. Aba bashobora kugura matière première ibikoreshwa kugira ngo hakogwe amafera beto, hakogwe amabati, hako tukoresha ya dolari canke ya mashinwa mu kugura amabati n'amafera beto. Reka turabe abantu bariko barabikorera ngaha bashoboye kuronka matière première canke amashine babikorere ngaha, usanga wungutse gatoya. Rero nico twakoze kandi biri mu vyatumye banashaka ni dolari kunuze kuri isoko yirabura kuri marché noir cyangwa isoko yo mu Kinwabi ikoroka, kubera hariho abantu benshi bahora bagenda kurangura matière première bakagenda kurondera amafaranga muri iryo soko. Ubu rero bose baravuyeyo, bamaze kuvayo muca mwumva yuko
abagwanira kuri iyo suko baba ari bakeyi, ico bituma n'igiciro ca kimanuka. Rero nico carafashije kandi nubu tuguma twiyumvira ingene ahubwo tworondera n'ayandi mafaranga nk'abarangurira nko muri Kenya, turondera amantu amashiringi y'amakenya, abarangurira muri Tanzania uko nyene, mu Uganda uko nyene, kugira ngo turabe yuko uko kuzunguruka dukoresheje yani amantu vyo hagarara. Ikibazo c'ama microfinance sinovuga ko ama microfinance yose, n'umugwi w'ama microfinance bita cane regroupement financier communautaire. Turakizi umuti n'amategeko, gukurikiza amategeko araho kandi aratomoye, yerekana ivyo barekuriwe gukora. Turamaze kugira inama zitari zike, turakoresha inama abajeje intwaro, mu gipolisi, inama zabaye Gitega, kugira tubasigurire neza iyo migwi yose ingene itandukanye. Nk'izo microfinance mu bisanzwe abari nk'abantu baje hamwe hama bagakotiza, hama bagahana amahera muri bo nyene, niko biteza kugenda. Mugabo nkuzi ubona abantu agenda akaca ashizemo amafaranga ngo miliyoni ngo bazomuhereza ngo inyungu ngo yasenke pusa ku kwezi. Ivyo bintu ntibibaho, babikora babesha. Tuguma tubisigura n'ubu twagumye tubisigura yuko ivyo bintu ntibikorwa. Nta todentele mwazibo ingere zimeze 5% ku kwezi, no kuvuga 60% ku mwaka. 6% no kuvuga 72% ku mwaka. Ni cya kintu wokora cyo guhereza inyungu ingana gutyo. Ivyo rero umva umuti nuko ari gukurikiza amategeko, hama nkacambwira abanyagihugu ntihagira abantu subira kubeshwa ngo ugiye gutwara amahera ahantu ngo bazokungukira uwo murengera, ntibikunda bakora kubesha. Rero turakizi igikorwa nuko tubandanya tugenda kuraba na cyane tugaguma tugira ibiganiro kugira ngo abantu bamenye ibirekuwe n'ibitarekuwe. Turarungika abo superviseur kugenda kuraba kugira ngo barabire hagufi ibintu bitaramira nabi. Mugabo abene gihugu bomenye yuko umuntu azoza kubwira ngo agomba kungukira ibintu by'umurengera aba ariko arakubesha. Ivyo ntibikunda, naho vyabaye. Ni ito usabira ku ideni ku mwaka ari 15 usanga bigoye kuyishura. Wumva umuntu akubwiye ngo 6 ku kwezi, ntibikunda. 72 ku mwaka wari yabigenze gute? Rero ikibazo turakizi, turiko turagikurikirana kandi baza yuko bizogenda neza mu isi ya vuba. By'amabanki ngira biba bivana na ntuze na gestion biya twako turavuga bya liquidité. Hariho ikibazo n'ubu kikihari cash, kandi hariho zari cash, hariho za eco cash, hariho monnaie électronique. Rero ubu hariho n'indi project ko turakora kugira ngo ama system de paiement yose ashobore gukorana hamwe. Ufise eco cash ushobora kuzogenda ukarotira amafaranga aho ushatse hose. Ufise carte bancaire ya Ecobank ukagenda muri microfinance runaka ukarotira, kugira ngo tugabanye iryo koresho rya cash, kuko ntitworonka cash twokwiza abantu bose n'ivyo bakunda, tuteza gutera imbere. Rero nico naco turakizi. Ngira ngo mu miseze hashobora kuba harabaye ngira akantu kubera twahinduye uburyo dukoresha kugira ngo dukurikize amategeko ya none. Rero iyo uhinduye systeme hari gihe usanga muri uwo mwanya muriko murahindura usanga haza haracamwo ugasanga ntistable. Mugabo tuba dufise abantu abahinga baca bagenda muri ayo mabanki kugira ngo baze kuraba kugira ngo ntibabe biteba. Ivyo tuko turakora sinzi ko ngira ngo document mashobora kuzobibaza bakayibahereza, sinzi kuri site. Nivyo nyene twagize tutireka tuje hamwe nk'igihugu kugira tugire vision imwe, hama turabe ngene twoshobora no vyitanga gutekanya cyangwa gustabiliza ivyo butunzi byose, kuko si kibazo kiba kije ngo naka kantu konyene nito, biba ari ibintu byinshi.
idolari rigugwa amarundi. Ego umuntu uraba idolari gusa uraba nayo marundi. None amarundi abaye menshi cyane. Ntuca wumva yuko idolari cyagira ntuze agaciro. Numva no kuduza ayo madolari no kuraba bimwe nababwira eske amarundi turiko turasohora arakwiye n'umwimbu uriko tufise mu gihugu. Rero nivyo kandi ngira mubiravye mu mezi 6 aheze canke mu mwaka uheze yariko riregera 8,000. Hari abari batanga imbere kubona ngo rizogenda ku 10,000 bari tangwa kubibona gutyo. None ubu riri kurangara 6 ryari kurangara ejo 5,950. Hari undi yari yambuye ngo 5,900. None aho ni hehe none uravye mu mwaka umwe uheze aho ubona ari hehe umugani wa muririmbye gakaka none mubona yuko erega fata yuko abari ni shoke yi develop umwaka umwe imyaka 3 imyaka 5 kuyigarukana ntihagire umuntu azoguhenda ngo uzoza ngo ugize gutya ngo birakunze oya utegeza gushiraho ivyangombwa byose icyo twiza stabilisation macroeconomique koraba mu bice byose duza ni biretike irakora nuko gushira habona ivy'urudandazwa rw'ubutare kugira ngo amafaranga aze tuyabone mu banki hanyuma turabe no muri ayo marundi ingene nayo nyene ikoragira hama turabe ivya discipline budgetaire turabe ibintu byinshi rero tuko turabikora kandi turizera neza yuko tubandanije gutyo yuko hazogera igihe ivyo biciro bibiri bikagera aho bihura kugira ngo ro marché nyene aba ariyo ica itangura gukora umuntu agende kuyatora hashatse nibaza ko umwimbu uri kuraboneka bukebuke uraboneka bukebuke ntawo uvuga ngo ico kibazo ngo reka ngo ndagikubita ubuhirwe nyene ngo bice ivyo ukunda tubazi ko turabehe mugabo tuko turabibona kandi turabona neza yuko biko biragena kandi tuzobandanya kugeza rikorotse aho tubona tuti aha ni mitende